Bavukanye inshuti bagenzi bino samiriza umuvyeyi wacu Bikira Maria, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, turabahaye ikaze kuri rya sango ryiza mukunze, rya sango ryo kubandanya dusangira ijambo litwubaka muri eklezia, ijambo litwubakira ukwemera rikadukuza, tugasanga ino nyigisho ndoramana. Mutima mweranda agaheza akaronka akaryo kukubandaniriza muri iki kiyago dusangira ico gikorwa Kristo yatanguye cyo kutwigisha, kudukomereza ukwemera, kudushikana mu bigero vya Kristo. None nubundi niwe twama duhera kwambaza kugira ngo atuje imbere. Uyu munsi turamwambaza nubundi ngo bandanya tuje imbere muri caci yumviro twatanguye cyukungene twotahura neza mbere tukanitegurira kwakira neza urupfu rw'abacu rw'abakristo iyo batashe mu Mana. None nubu tubandanya tuzirikana kuri ico cyumviro nyamukuru, ariko tugenda turasemuramwo ibice bitanye ukungene ugupfa atarakaburu ahubwo ari urugendo rubandanye. Uyu munsi hari ikindi cyumviro nagomba ko tuzirikana kubijanye n'urupfu rw'abakristo, ko ugupfa ari kuva mu rusago twinjira mu ngoro. Ugupfa ku mukristo no kuva mu rusago yinjira mu bisunga ijambo ry'Imana dusanga mwibaruwa mutumwa Paulo yandikiye abakoreni baruwa rya kabiri. Paulo yandikiye abakoreni igabane ca 5 kuva ku murongo wa mbere, umuntu agaca simbiza akaja ku murongo wa 6, agaca soma kuza ko gushika ku murongo w'10. Nijo duhava tuzirikana hama tubandanye dusangira ikiyago. Turabatumiriye mwese mbere murabe kumbura baba batarashika kunsamiriza zabo, dutumirane kugira ngo twese dukurikirire icarimwe inyigisho ndoramana mu ntango yayo gushika tuyisozere. Mbere turaza kuronka akaryo ko kubaha umwanya, kuko uyu mwanya w'inyigisho ndoramana n'umwanya wo gusabikanya, n'umwanya wo guhana ico cyose c'umuco kubijanye n'inyigisho y'eklezia, ngo tubandanye dukomezanya mu bukristo, dukuzanya mu gufashanya gushikira ca gihagararo c'umukama wacu Yesu Kristo. Mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe n'umuvukanyi wacu Lambert Ntakarutimana. Ni muhamvye rero ya mihora ya Radio Maria mumenyereye, duheze twakirira mwe mutima mweranda atuje imbere muri kino kiyago. Kaze muri kino kiyago ciza c'inyigisho ndoramana. Tubandanye ku cyumviro twatanguye, twarabonye muri iki cyumviro nyamukuru c'ukungene twotahura tukakira neza urupfu nk'abakristo. Twarabonye ukungene urupfu atarakaburungu kanyuma, ahubwo ari urugendo rubandanya. Ugo rugendo twaratahuye ko rutangurira kuri wa munsi twakirwa mu nzu kwa data, maze mu rupfu n'izuka vya Kristo tugaheza tugasangira na Kristo iyo batisimu yiwe. Ibatisimu ya Kristo ni batisimu yo mu rupfu n'izuka ryiwe. Ubwa mbere samazi menshi, amazi agaheza gaserura ikirangutse muri ubwo bubasha bw'urupfu n'izuka vya Kristo, birangurwa n'ububasha bwa mutima mweranda, bitarangurwa ubwa mbere n'ububasha bw'amazi. Amazi agaserura ico mutima mweranda akoze muri uyo muntu, aramuhaye kudwibira mu rupfu, aramuhaye kuzukana na Yesu Kristo. Tugaheza rero tukaba abana bo mu nzu kwa data, barumuna ba Yesu Kristo, bashiki ba Yesu Kristo, n'ingoro ya mutima mweranda. Ico gihe rero urugendo, ugo rugendo rudushikana aho Kristo yamaze gushika igihe yurira mu ijuru agasubira muri nahazwa bwase, akagenda agira ati ngiye kubategurira ikibanza. Ugo rugendo rushikana ngaho kubushimye rero guhindura ubuzima bwiwe bwose, inzira yo kugendera muri Kristo. Watubwira ati ndi inzira, ukuri n'ubuzima. Akagendera mu nzira ya Yesu Kristo, akazarinanata nubwo usanga gwavyuka. Umugani wa munyarwanda ati tugwa tuvyuka, tugwe tuvyuke, ariko tuze turitahe iryo juru. Umukristo rero akagerageza kugenda gwavyuka, abandanya urugendo, akaguma kunzira, kuguma kunzira. Birashika umuntu agatemba, ariko akagahaguruka afashijwe n'ububasha bw'amasakramento ya Kristo, bongwe n'Eucharistia,
akabandanya urugendo gushika kuri wa munsi aheza agasozera igice cy'urwo rugendo rw'ubuzima bwa hano ku isi, maze uko kuntu yimenyereje kugendana na Kristo, urwo rugendo akarubandanya mu rupfu rwe, nk'uko Kristo jo yatubwiye ati, ariko arabwira abigishwa biwe ati, ariko arabasezera agiye kumara ubwabagabo ati, ndiko ndafata inzira kandi iyo nzira, bakagira bati ntituzi yurora. Kuri Kristo ntiyagize ati jewe biraheze ibyanje ngaha ku isi biraheze, oya yagize ati ndafashe urugendo. Mbere n'igihe yasubira mu ijuru akagira ati sindabasize mwenyene, ndi kumwe namwe ubutakibavirira gushika ku muhero w'isi. Ari kumwe natwe muri urwo rugendo kugira ngo igice cyago ca mbere cy'ubuzima bwa hano ku isi buriko burarangira, twinjira mu kindi gice ubwa hano ku isi bukamera nk'ububandaniriza rero aho twiteguriye tukiri muri buno buzima. Urwo rugendo rukabanda. Twaraje turabona kandi yuko urwo rugendo canke rushobora ku muntu yarubayemwo neza mu nzira ya Kristo, ubuzima bwe bukaba ukugendera mu nzira ya Kristo, kwakira ukuri kwiwe, aheza agashikira ubuzima budahera ari hamwe twita mu ijuru. Ariko kandi ashobora kugenda yari muri iyo nzira, ariko ugasanga hariho ibyo ataratunganya neza byose ijana ku ijana ngo acashoka yinjira mu ijuru, kuko ntawe uzohonyora mu ijuru adatunganye ijana ku ijana. Imana igaheza ikamubona ko by'ukuri mu mutima wiwe koko hariho ibintu bito bito yagiye adatunganije. Imbabazi z'Imana muri urwo rugendo, urukundo rwa Kristo rukamucyorora, agateba akagera igihe ashobora rero guhangara ubwiza bw'Imana akabubona, agahimbarwa n'Imana. Ariko kandi hariho bamwe bashobora kwanka urwo rugendo bakarutera akagere, bagaheza bagafata iyindi nzira atari inzira ya Kristo. Abo nabo ni bamwe tugira tuti baraheza bakagenda aho biteguriye nabo nyene, aho twita mu muriro udahera. Iyo mici itatu nayo nyene tuzoheza tuyigarukako, atari uko tugomba kugira tuti twosigura uko mwijuru hapanze hateye, uko mwipurgatori hapanze hateye, cyangwa uko mu muriro hapanze hameze, kuko jambo ry'Imana ntiritubwira ingene haringanije, ariko ritubwira ingene twogenda mu ijuru, ingene mwipurgatori twoshobora kunganira bariyo kugira ngo bashobore gushikira Imana, ingene twotunganya ubuzima bwacu kugira ngo ntibuhereze habi habishe aho mu muriro udahera. Burya rero twarabonye yuko tworaba neza umuriro udahera imuco ndiko ndabamo uyu munsi, ijuru ndaririmwo guhera uyu munsi. Aho rero nukuraba umwe wese kugira ngo yamagwana, kugira ngo ntarekurira ubuzima bwiwe, ngo umutima wiwe utangure kuba mu muriro udahera, kuko gutera akagera Imana kose, ukuba mu gicumuro kiremereye kigoye rwose utashaka kukivamwo, usanga watanguye kuba uragerera mu muriro udahera mu kurindira yuko ukorokera mu icese. Ariko kandi gukunda Yesu Kristo, gukunda ijambo ryiwe, kwinanata, ugaheza ugasangira n'abandi urwo rugendo muri ekleziya, ukaba mu muryango w'abana b'Imana by'ukuri muri nosi, uriko urafata urwo rugendo, waramaze kwakira akajuru mu mutima wawe, urindiriye kuzobona amaso mu yandi Imana mu buninahazwa bwayo. Kuri uyu munsi rero dusubire dukomeze iyo ntambuko, duheze tubone ukungene by'ukuri ku mukristo ugupfa kwiwe no kuva mu rusago akinjira mu ngoro. Ku batoni b'Imana ugupfa no kwinjira mu bwami Imana yabateguriye. Kurya mwamye mwiteguriye gusanganira Imana mu buzima bwanyu, niko n'Imana yiteguriye kubasanganira mu buzima bwayo budahera, mu bwami bwayo. Nagomba rero mu kuzirikana tunoganza ikiyumviro yuko ugupfa atari akaburungu kanyuma, ahubwo ari ukubandanya urugendo. Uyu munsi kungene Paul atubwira ati ugupfa kwacu ku mukristo no kuva mu rusago yinjira mu ngoro. Iyo shushanyo iriza kudufasha uyu munsi. Tubisome ubwa mbere mu ijambo ry'Imana dukura mu ibaruwa rya kabiri umutumwa Paul yandikiye abanyekorenti, ni mu kigabane ca 5 kuva ku murongo wa mbere umuntu agaca asimbiza umurongo wa 6 gushika ku murongo w'10. Nshuti zanje, nivyo twiyiziye umubiri wacu ari go rusago tubamwo hano ku isi uzosambuka,
ariko turafise ingoro iriko irubakwa n'Imana mu ijuru, ingoro izokwamaho kandi tubatswe n'abantu. Aho rero twama twizigiye kandi tuzi neza ko tugerereye muri uyu mubiri tuba tugerereye kure y'umukama, kuko tugendera mu kwemera tutarashobora kubona imbona nkubone. None turizigiye rwose kandi turashima cyane kugerera kure y'uyu mubiri ngo tuje kugerera hafi y'umukama. Nico gituma tugerereye hafi canke kure turitwararika rwose kumunezereza, kuko dutegerezwa twese kwiserura ku rubanza rwa Kristu kugira ngo umuntu wese aronke ibikwiranye n'ivyo yakoze akiri mu mubiri wiwe, ari vyiza canke ari bibi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dawe abo wampaye shaka yuko aho ndi nabo bahabana nanje. Ngiki cifuzo c'Imana cuko wewe ko wahawe Yezu cagihe mwibatisimu, wihaye wishikanye wituye Yezu akakugira umwana wo munzu kwa data. Kuva ico gihe wahambije icifuzo gikomeye cane kiri mu mutima w'Imana cuko aho Imana igerereye nawe wohabana nayo. Aho Kristu agerereye mu buninahazwa bwase wohabana nawe. Ni icifuzo kimururumbamwo yuko umunsi uzojabuka ugava muri uru rusago rw'umubiri uzoheza ukinjira mu ngoro ukicarana nawe. Nivyo rero tugomba tuzirikane ukungene ku mukristu ugupfa kwiwe atari uguherengetera, ahubwo ari ukuva mu rusago akinjira mu ngoro. Hari preface tuvuga iyo turiko turaherekeza mu ngoro y'Imana, ukungene ngo bapfuye ngo ntibiba biheze, ngo ntibiba birangiye, ngo ahubwo ngo biba bihindutse gusa, ko ngo basanga ingoro nziza wabateguriye yakaka. Paulo ariko arishura ibibazo by'abanyekoreni kubijanye rero n'ababo bitavye Imana, akabaremesha akagira ati nivyo twiyiziye. Kuri Paulo sinivyo akekeranya, sinivyo yibaza, arabizi muri we. Yezu Kristo yarabimwumvishije, yarabimwemeje, akatubwira ati umubiri wacu, akatwemeza natwe ati uyu mubiri wacu umeze nk'urusago tubamwo hano ku isi, ariko turazi neza kuzosambuka. Iki kibiribiri twambaye, Paulo ngaho ariko aravuga, ashaka kuvuga iki kibiri twambaye mu Gifaransa le corps biologique. Uyu mubiri kikibiribiri twambaye kigisonzi kicumva kigira ikiharagera igihe kigahera, kuko n'umubiri waremwe ufise itanguriro ukagira iherezo. Umuntu bamubitse hariya ku mpanda canke ahandi hose dushingura bacu, haragera igihe umubiri wiwe ugahera ugasambuka, ariko bitavuga yuko ubutakaye biherengeteye. Nkako turazi yuko Kristu yazutse mu bapfuye kugira ngo natwe aza tuzurire ubuzima bushasha, kandi igihe yazukanye umubiri uninahaye. N'uyu mubiri nyene niko harimwo igipfa nkuko Paulo arukunda kubitubwira, ariko kandi hariho ikizukira ubuzima budahera, kuko muri wo wakiriye ubuzima budahera mu mutima, mu mushaha, mu muzirikanyi, mu muntu wese. Hariho ikintu c'ikiremano gihera, ariko mu mubiri kandi muri we nyene hariho ikintu kidahera. Tuzozukira ubuzima budahera mu mubiri wuzuye ubuninahazwa nk'umwe wa Kristo, kuko ntimwibagire kandi ko uyu mubiri dufise uyu munsi niwo twakiramwo Yezu Kristo, niwo tuninaharizamwo Imana. Nawe Yezu akagira ati uburya umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje arafise ubuzima budahera, ngo bitaye ko nzomuzura ku munsi w'imperuka. Niko koko ku munsi w'imperuka ntihazozuka umutima umushahura aho kwawo, uzozukana umubiri wawe, ariko harimo igisambuka kigahera kigasigara hano mw'isi, kigasigara mwivu. Para kabandanya ariko akagira ati ariko ngo turafise ingoro iriko irubakwa n'Imana mwijuru, ingoro izokwamaho kandi tubatswe n'abantu. Dushimira Imana kubona dufise ingoro itubatswe n'abantu. Abantu turubaka amazu amwe twita hariho abubaka ya nyakatsi atamara igihe kirekire, iyo afashe gatonya ibiherengeteye ayaramba igihe kigereranye, bimwe bita semi durable. Hari abubaka mbere amazu akomeye aramba imyaka n'iyindi, kumbure mbere n'ibinjana n'ibindi bikagereka ko
n'amazu asaza bakaza barasubira kunagura. Ariko ngaha Pawulo aravuze ijambo rikomeye akagira ati ingoro iriko irubakwa n'Imana mu ijuru, ingoro izokwamaho, ingoro itubatswe n'abantu, ingoro y'ukwamaho, ingoro y'uguhoraho. Ariko tugiye kuraba iyo ngoro rero niyitangura mu mutima wacu, niyitangura mu mutima wacu. Nubwo womenga turacari muri uyu mubiri utuma tutumva neza, tudashoka duca dutahura neza vyose imbona nkubone, hari ikintu cyo kubaka ingoro y'Imana catanguye mu mutima wacu, catanguye muri twebwe. Kuko Pawulo harahandagira abwira abakore ntinyana ati uyu mubiri wa niyo ngoro y'Imana, ni ingoro ya mutima mweranda. Mbere akagereka ku ijambo rikomeye ati usambura ingoro y'Imana, Imana izomusambura. Usambura umutima wiwe, usambura umubiri wundi akamwica, canke uwisambura ushobora gusanga wisambura wowe nyene, wica umutima n'umubiri wawe, nko kwicisha ibintu by'ibifungurwa, ibintu by'ibinyobwa. Urashobora kwicisha ibicumuro, kenshi kwicisha n'ibintu by'ibifungurwa n'ibinyobwa birimwo umutima onogira nti usa n'uwamaze kugambararira Imana. Kutamenya kwigerera, erega no mu biryoshe no kwigerera, ukiyicisha akaboregwe, mbere ukabona umenga kwihaya kunywa amacupa menshi, ukabona umenga n'ubuhizi. Ariko kuko mpora numva umenga hariho abantu bamwe batumva yuko akaborege kwa igicumuro, niko kunywa utuyoga si igicumuro, ariko akaboregwe ni igicumuro, kandi igicumuro gikomeye kuko uri kurica umubiri wawe, uri kurica umubiri wawe. Kandi mugabo kandi uri kurica ingoro y'Imana, si n'umubiri wawe. Uyo mubiri wawe ni gwawe, ariko kandi si gwawe. Kuwicisha ubuhumbu n'ubusambanyi, kuwononesha, kuwuhumanisha ubuhumbu n'ubusambanyi, hariho ikintu c'ingoro y'Imana uri kuronona. Kuwicisha ivyiyumviro n'imigambi mibi, imigambi y'ukurya igihugu, kugisahura, imigambi y'ukwica abandi, imigambi y'uguheza y'abandi, imigambi y'ugukumira abandi kuko mudasangiye ukumva ibintu kumwe, ukumva politike kumwe. Hariho ikintu uri kurisambura, mwibaza ngo usambuye uwundi, mugaba hariho ikintu wisambuye. Inyigisho ndoramana Eklezia, ikatikisimu Eklezia iratwigisha yuko burya igicumuro, mu vyumve neza bavukanye, burya igicumuro dukoze tugakorera uwundi kirababaza uwundi, ariko cica wewe. Burya iyo wishe uwundi, sinovuga nti uramwishe niko uramusinzira ijoro mujanye mu gusinzira mu rupfu, ariko wewe urapfuye, wewe upfuye kabiri kandi upfiriye hejuru. Igicumuro cica ubwa mbere uwagiteguye akagikora gusumvya uwagikorewe. Uwagikorewe kiramubabaza, ariko uwagiteguye akagikora kiramwica. Hariho kubabara, kubabaza no kwica urupfu rwa kabiri. Hariho uru rupfu rwa mbere, ariko rupfu twese ducamwo, uru rupfu rw'iki kibiribiri, uru rupfu rusozera ivya hano ku isi. Hakabaho n'urundi rupfu Danieli atwigisha hamwe na Yohani mu byo yahishuriwe, bise urupfu rwa kabiri, rumwe ngo abazozuka bazozukira kumaramara, rumwe rutujana mu muriro udahera. Erega ugiye mu migambi yo kwica umuntu, naho wo kwitwaza ngo urashonje bakaguhendesha amafaranga, ugiye mu migambi yo kugira nabi wundi, yo gusahura wundi, yo gusahura imfuvyi, yo kusahura umupfakazi kuko atagira havugira, yo gusahura cyangwa nk'uyunuriya kumurenganya kuko kumbure mutumva ibintu kumwe. Hariho ikintu uri kurica muri wewe, hariho ubuzima bw'Imana uri kurica muri wewe, kandi nibwo bwo kubumbatiye buka kwinjiza muri ya ngoro. Uko uzova muri uru rusago uyu mubiri, cyagihe uzohura na gwa rupfu rw'uyu mubiri twese ducamwo, gwa rupfu biologique, hazoza rero umwanya wo kwinjira mu ngoro. Iyo ngoro nuko uri kurayitegura mu biba mu ngoro yawe, umutima wawe, umuzirikanyi wawe, muri kagatima manuro kaguma kaguhanura. Ari naho rero kuri Paulo rero kumukristo afuye sugupfa ngo aherengetere, aba avuye muri uru rusago. Murumva urusago n'akantu gatonya, akaba yinjiye mu ngoro, kandi ingoro idasanzwe apana ingoro zimwe z'abami zikayanganamwe ibintu vya hano ku isi, ngo ni ingoro mbere yubatswe n'Imana, ingoro yubatswe n'Imana. Iyo ngoro
Imana yaratanguye kuyihingura wa munsi wemera ukakira urupfu n'izuka bya Yezu Kristo, mutima mweranda akakugereramwo akakugira ingoro yiwe. Ku mukristo yakiriye Yezu Kristo agaheza agacika ingoro ya mutima mweranda, ugupfa kwiwe nukuva mu gasago akantu kaba yabaye no kwinjira mu ngoro yubakwa n'Imana, ingoro yamaho. Paul mu kutubwira yuko umuntu w'umukristo igihe apfuye ko aba avuye mu gasago akinjira mu ngoro yubakwa n'Imana, aratwereka yuko muri uyo mwanya n'umwanya mwiza wo kuva muri bya bikeke tuba isi tugaheza tukabona imbona nkubone tugatahura. Agize ati ngo kuko tugendera mu kwemera tutarabona neza igihe tugerereye muri uyu mubiri, ukamenga hariho ikintu cacu kiguma kure y'umukama. Niko turi mu Mana turegereye umukama, mugabo kamenga hariho ibidusiga, kandi koko mu Mana cyo gituma twama dufise ibibazo, gasanga turabaza ibibazo, gasanga umenga hariho ibidusiga. Turiyumva nk'ubuzima bw'Imana kandi turumva ingene butubiramwo budukoreramwo, ariko kamenga hariho ikiguma kidusiga, kuko hariho ivyo tuzovotorerwa rero umwuzurira igihe twashitse muri iyo ngoro, igihe twavuye mu gasago. Uyu mubiri umenga uraremera umuntu ugatuma adatahura 100%. Agaca agira ati rero nico gituma tutarashobora kubona imbona nkubone. Bivuga yuko nitwamara kuva muri rusago twinjira mu ngoro y'Imana tuzoheza tubona imbona nkubone, ariko rero bikagira uko bigenda bikagira aho bica. Paulo agaca agira ati ngo nico gituma tugerereye hafi canke kure twitwararika rwose kumunezereza. Uwo mwitwarariko wo kunezereza Imana niwo utujabutsa ukatwinjiza mu ngoro ariko atwubakira muri cya kibanza Yezu yagiye kudutegurira, ngo kuko twese dutegerezwa kwiserura ku rubanza rwa Kristo kugira ngo umuntu wese aronke ibikwiranye n'ivyo yakoze akiri n'umubiri wiwe. Nkako koko ba Kristo ndakuze kumva abantu bagira bati dusaba iherezo ryiza. Ivyo bisabisho biratanguye gusubira kugaruka mu ba Kristo, aho ba Kristo basaba inema yo gupfa neza. Ariko ino nyigisho yo no munsi twumvishe yuko burya ugupfa neza bitangura uyu munsi uri kurabaho, uko witwararika kunezereza umukama, uko winanata uko ushobora kose, uko bihambije kose ngo unezereze umukama. Ubwa mbere mu kuzigama ikigororotse ikiza mu mutima wawe, kuko Yezu atubwira ati ngo hahiriwe abari n'umutima mwiza nibo bazobona Imana. Uriko urabona Imana mu mutima wawe, hazoza igihe rero cyo kuyibona amaso mu yandi. Kureka umutima wawe ukabona Imana, hariho ibintu umutima wawe ubona wumva mugabo udashobora kubonesha n'aya maso yawe. Ni bimwe tuvuga ko tuvyerekwa n'ukwemera n'ukwizigira umukama. Ivyo rero ni wabizigama mu mutima wawe bikakugira mwiza, uzobona Imana. Hahiriwe abari n'umutima mwiza kuko ngo niwe bazobona Imana. Ukunezereza umukama nukuziga mu mutima mwiza kugira ngo umunsi wavuye muri buno buzima ugaseruka mu rubanza rwa Kristo, Yezu akubwira ati injira muri ya ngoro. Umuntu wese ngo aronke ibikwiranye n'ivyo yakoze akiri mu mubiri wiwe. Suko womenga kugira ngo twinjire mu ngozo twakoze ibintu bihanitse, nukuzigama ugo rukundo rw'Imana, uko kugerageza kwitwararika kwinanata, kuko ntivyama bitworohera. Twama tuvyumva nk'intambara mu mutima wacu, kuko wa mubiri wacu remerwa n'inabi, ugaheza ugasanga uratuma tugeragezwa mu nabi, tukagwana niyo nabi, tukitwararika kunezereza umukama uko dushobora, tugaheza gutyo tukazigama ikiza muri twebwe kikatugira beza. Kuko icyo uzigama mu mutima wawe, icyo uzigama mu vyumviro vyawe, icyo uhitamwo kugereramwo muri wewe kikakugereramwo, nico kikugira mwiza na mubi. Ugahitamo rero kunezereza Imana, uzoheza usange uri kuraba mwiza muri babandi baheza bakazobona Imana, bakabona Imana bavuye mu rusago rwabo wa mubiri wabo wa hano kwisi, binjira mu ngoro y'Imana bagabana umubiri uninahaye uri mu buninazwa bw'Imana. Ivyo twari twabateguriye umunsi twagomba ko tuyaga ko gusangira iyo nkuru nziza yuko kuwemera Kristo, uwe wese yama yinanatira kumunezereza, uwe wese agerageza kuzigama ikiza kikamugira mwiza uko ashobora kose muri we. Ugupfa kwiwe nukuva nko mu gasago gatonya kadafadika akinjira mu ngoro aho abona imbona nkubone, agaheza agahimbarwa kidahera kumwe n'Imana.
mukanya gatonya tuce tubakira ku mihora ya telefone kugira ngo tubandanye dusangira ino nyigisho ndoramana. Lambert na Karutimana araheza abafashe kubakira, ariko kandi mu kubaza ibibazo vyacu tugerageze tugume kuri kiciyumviro ukungene ugupfa kwacu ari ukujabuka tuva mu gasago twinjira mu ngoro, kandi ivyo bigatangura mu kungene uyu munsi turiko turitwararika kuzigama ineza muri twebwe, tunezereza Imana, atari kuyizigama bwa mbere, atari gukora ivyiza umenga dukeneye ko duca tumenyekana, ariko tukabigira turondera kunezereza Imana. Kunezereza Imana no gutegura kwinjira mu ngoro y'Imana. Naco gituma mubona ko n'umuntu iyo yitavye Imana tumucisha mu ngoro y'Imana, turaza kukigarukako. Twumve ukungene rero ugupfa kwacu atari uguherengetera nk'abakristo, ahubwo nukuva mu rusago rw'uyu mubiri tukinjira mu ngoro y'Imana. Naco gituma kandi muce mutahura rero bakristo, igituma umukristo yapfuye tutagenda kumuhamba nk'abikuye ikiziga, nk'abagiye kumuta. Mbere sinza barabavuga ngo guhamba mu kisungo no kuja kumuta, oya sukumuta. Nico gituma mubona tubanza kumucisha mu ngoro y'Imana, nk'ikimenyetso cyuko agiye kwinjira muri iyi ngoro. Twumvise Paulo atubwira ingoro yateguriwe n'Imana, itubatswe n'abantu. Ni ikimenyetso cyiza cyuko tugiye kumuhereza Imana, tumuherekeje n'igisabisho cacu, tumuherekeje na cyane cyane mu nkuka ya misa ngo yinjire mu ngoro y'Imana, aciye mu ngoro y'Imana. Turabandanya tubakira kuri iki cyumviro cyuko ugupfa kwacu no kuva mu rusago twinjira mu ngoro y'Imana. Nariko ndagira nti rero ni naho mubona igihe umukristo yacikanye tutaja kumuhamba nk'ukumenga dutwaye umuntu yapfuye gusuko ikiziga, ariko ari umuntu twinjiza mu ngoro y'Imana. Allo ndabahaye bwakeye. Bwakeye cyane. Ego muri bande mutwakuye muri he? Mutoyi Nahimana Petero. Ego Mutoyi Petero, wabaye umunywanyi w'intahava w'ikiyago cinyigisho ndoramana. Buke. Ego Pete, ijambo ni gwawe. Ego ni mwakoze cyane. Ndoramana ndabikanisa. Ego byinshi no kongera, ariko bakiye kw'iryo jambo ukizimo buza ati umuntu nazojana mu ijuru n'ibikorwa byiza hangu ibikorwa bitangaje mutazoba yakoze muri bwa bukenyere bwo kwinanata, kugira ngo umuntu by'ukuri agerageze gukora ikintu aho usanga intambara na ziriya, ariko iyo yananase akabona by'ukuri nuko ariko atera afata yanzira, ni muri ya Mana yenyene mushora byose. Ego bwa bukenyere bwo kwimenya iyo umuntu aja niyateragana. Ego niho bituma umuntu cyangwa umuhati imboga zo kuma yinanata, naho mu nzira usanga hari ibifashe intambamye n'ibifashi byinshi. Mugabo iyo yinanase by'ukuri ineza irashobora gutinda inabi. Urakoze cyane Petero kuri ico cyumviro. Ego koko by'ukuri kwinjira kuva mu rusago twinjira mu ngoro y'Imana byama bisaba ukwinanata, kuko umuntu avyumva muri we nk'intambara, kubera usanga koko nko kuvuze hariho ibifashi, hariho intambamyi, hari intambara nyinshi zivyuka mu mutima, mu buzima, na wa mubiri twambaye ugasanga uraturemera, ugasanga umenga koko tuvyumva nk'intambara, ariko ni intambara nziza Yesu yamaze kudutsindira kugira ngo natwe ku mutima dushobore kuyitsinda, dushobore gusangira na Kristo intsinzi yiwe. Intambara abakristo tugwana si intambara isanzwe, twebwe ni intambara yo kugira ngo twinjire mu ntsinzi ya Kristo. Ego ndabona uwundi aza yamaze gushika ku murongo. Allo ndabahaye bwakeye. Umwana Musefa. Muri bande mutwakuye muri he? Umukendi Aline mu Kanyosha Itanga ishaka. Aline. Ego Aline, ijambo ni gwanyu. Nashaka kuvuga kuvyerekeye ibyo uhenjeje kuvuga ngo kunywa inzoga ngo kunywa si igicumuro, ngo ariko akaborego niko ari igicumuro. Ari igicumuro kurenza urugero. Ego none jewe ikibazo mfise niki. None naho kunyoye amacupa abiri, ukanywa amacupa abiri ntiwaborewe, ariko ugashaka gusenga,
none ubona ko umutima mweranda yuva muri wowe kandi ubona ko mu mubiri ari icyahindutse kandi umubiri witwa ko ari ingoro ya mutima mweranda. Nicyo rero je nashaka kubaza. Ari nagomba kubaza gatonya uti rero wewe kumbure ku mubiri w'umukristo uja mu mubiri wa Kristo mbere ntabwo shirayo utuzi twambiye. Ndibaza ko nukuri bishoboka kuko ufashe utwo tubiri ukakumuvuga ati ngo sinaborewe ejo uzofata kandi usanga ugiye mu bya bindi ariko nibaza yuko n'ubundi hari ikintu washizemo c'urugero n'ubundi kuko burya imibiri yacu iratandukanye. Hariho n'ufata mbere akarahura kumva umenga karamupayuye aciye atangura kubona ijuru n'isi byafatanye aciye atangura kubona umenga yogenda arahezagira n'imiyaga yose irenganye ugaca usanga twengera bose akagomba kwigenza nk'ingurube agatangura gukumbagara hasi cyangwa akagenda arakakama nk'isake itanguye kubika ugasanga umenga nako kamwe ako karahuri kamwe gaca kamupayura uyo ubonye umutima aramusaba ati bireke ubwo hari ushobora gufata ako kamwe kuko urugero nogira nti uri mu mico ibiri. Hariho urugero bwa mbere rugufasha wewe ukagumya mwiza ukagumya concentration ku buryo bw'uko ugiye mu gisabisho usenga neza ukumva ko utarushe utaremerewe. Ico gihe n'urugero rwa mbere. Mugabo kandi hariho urugero rw'umubiri. Hariho abagira bati jewe nanyoye amacupa 8 ntaco yangize nguma mpagaze nguma ngendagenda sintemba. Oya nubwo utatemvye umubiri hariho urugero rwa alcohol hariho urugero rw'inzoga udashobora kurenganako naho wumva umenga uracaremye uracahagaze nturatembagara nturatangura kwandika 8 umubiri wowo ugiye urabigira gutyo kenshi hazogera igihe wonone kare uzoburi kurawonona. Ariko rero umwe wese akamenya rero urugero rwiza adashobora kurenza ku rugero rw'umubiri ariko kandi no ku rugero rw'umuzirikanyi kugira ngo ashobore gusenga ameze neza. Nogira ntitwumvirize na cyane ku rugero gushobora kumva ko akenge kakiri kose ashobora gusenga nkayaga neza n'Imana. Arakoze cyane Aline, tubandanye twakira ibibazo byanyu. Tugaruke kuri kiciyumviro ca Aline girati urugero shobora kunywa amacupa 2 ariko ntibimutuma asenga neza. Ico gihe gabanya ufate ku rugero rushobora kugutuma uyaga n'Imana uyaga neza n'abandi ukayaga neza n'Imana. Hariho n'abandi mpora numva iyo banyuye utuyoga aca atangura gusinzira canka akanezerwa gose agahezagira abantu navyo nyene ukamenga mugabo ahezagiye abantu nk'uko umenga n'umuntu ariko arayayata yapayutse. Oya si ivyo na gato ariko ko ushobora gufata ako kantu kawe ugaheza ukumva ko ukiremye yaga neza n'abandi usobanura neza iciza n'ikibi ntiwiyemere ntutangure gutukana cyangwa ugende uratwenga inzira yose utamenya n'icyo utwengera ariko ukagumya icyo no kwita l'équilibre ukagumya umuzirikanyi mwiza. Nibaza yuko uba ugumanye na mutima mweranda nta kibazo kirimo ariko ukabona bikunanira zireke wibere mu mahoro wibanire n'Imana umutima wawe ugume ari ingoro ya mutima mweranda. Ego hari umuvukanyi ari ku murongo. Alo gake ego muri bande mutwakuye muri he? Jean Noel. Ego irindi zina Jean Duwayezu. Ego ofisa akazina keza Uruwayezu. Ego muherereye he bwa Yohani we? Buterere. Ego Ibuterere barashaka guterera mu kiganiro cy'inyigisho ndoramana. Ego ijambo ni gwawe Yohani. Nakoze cyane ntabwo mfite akabazo. Ego nagomba kubaza none ko baravuga ati iyo umuntu apfuye ego no kuvuga yuko ikigo byose biba birangiye. Iyo mvugo nibaza yuko utarashika kure. Nibaza ko tuvuze ngo birarangiye twoba turiko dusubira inyuma. Ejo twarabonye neza yuko bitaba birangiye ahubwo biba bihindutse
kuko arabandanya urugendo rw'ubuzima bwiwe. Si ubuzima buhagaze birangiye, ahubwo birahindutse, yingiye mu bundi buryo bwo kubaho no kumva ibintu burengeye uburyo bwo muri uyu mubiri. Ikirangiye n'uyu mubiri kibiribiri twambaye. hanyuma nariko mbaza ati none kirazira gucira urubanza umuntu neza cyane. Ego hariho umuntu usanga n'ukuri iyo apfuye karaba n'ingeso canke ingendo yahoramwo ego ukabona vrema bwami bw'Imana ntibuberanye. Nama natwe rero tukaca tumutwara kumusabira imisa ajya tugenda tuvuga tumusabira imisa tukamusezeranya bwa nyuma mu isengero. Ego none ijya misa hari ikihe zikamwungurako? Ego cyane Yohani. Ego mu kukwishura se n'ufatira gatonya ahantu, mbega burya iyo tutabibwirwa n'umwanditsi w'inkuru nziza, ninde yopfuye aciye n'ikanda yuko muri bijya bisuma hariho igisuma ciyagiye na Yezu mu mwanya wacu wo gucikana kikagabana ijuru. Niho ngira nti rero nanarijya n'abahinga mbere batubwira bati burya umuntu iyo apfuye tukabona tuti twebwe tukabona tuti yamaze gupfa, hari igihe twibaza tuti byaheze yashitseyo, mugabo hari abahinga batanguye gukebwa bagira bati muri ujya mwanya ntawumenya umwanya wo gupfa by'ukuri umwanya bimara. Niko ari kumwe n'abahano ku isi babona yuko yamaze gusinzira mu rupfu, mugabo hari ahantu bavuga abahinga bakagira bati hari ahantu abatara sinzi ko novuga muri ya mvugo barabavuga ngo abatarahwana nyene ngo bihere biheze. Muri uyo mwanya ntawuzi ico ashobora kuyagana Imana, ntawuzi ico ashobora kuyagana Yesu. None rero Yohani kumwe n'abandi bose nukuri twirinde gucira rubi uwundi yuko umenga kubera uko twamubonye byagiye biramugora, naho yoba yarafise ingeso zimeze gute, naho yoba yararigisa abantu canke yarakoze ibintu tudashima. Ntituzi neza ingene umwanya wiwe wa nyuma yayaze n'Imana, kandi umwanya wa nyuma n'uwuhe ntawumenya. Ego ntidufate yuko umenga ujya mwanya wo gusinzira mu rupfu umenga no wa nyuma, oya aracari mu rugendo rwiwe n'Imana, igihe aho ruherera n'Imana ihamenya. Alo ndabahaye bwakeye. Mwaramutse neza Pati? Ego mwaramutse. Muri bande mutwakuye muri he? Ndi Judith Bayikamire. Ego Judy urakomeye? Ego murakomeye namwe? Ego ni n'amahoro. Ego mbaje gukenguruka cyane kuri iki kiganiro. Ego ejo hariho umuco mwinshi turiko turunguka ku bintu byinshi. Ego nari nshise akabazo. Ego turazi ko Imana ari umunyakigongwe. Ikigongwe cyayo no mu purgatori nyene gihashika uko dusabira abitavye Imana kenshi. Ego Imana ishobora kubarokora ibakora mu purgatori bagaheza bagasangira ubuhibwe nayo mu ijuru. None iyo umuntu yitavye Imana, umuntu akabandanya akaguma musabira atakiri mu purgatori, bigenda gute? uwo cumenga igisabisho gipfuye ubusa kigiye. Kandi hari abantu baguma bapfa rero hari igihe umuntu aguma asabira umuntu yitaze kera akavuga ati none nk'ubu ntazarashitse umwanya wo gusabira canke uburyo nk'ubu yoba yaragiye mu ijuru, ibi bisabisho byanje ubwo ntibize no kuma ndabukoresha mu gusabishiriza imisa aba bitaze vuba. Ego urakoze cyane kuri ico kibazo. Nibaza yuko nivyo koko arashobora kwibaza ati mbega none ko umuntu twamusabiye kenshi umwaka wose imyaka 2 ubwo igisabisho cacu ntiyamaze gushika mu ijuru nikiriko kirapfa ubusa, mbere na ya mperezwa dutanga dusabira uwacu yitavye Imana ubwo ntigiye uko. Bwa mbere bwo ngo kwishura ico kibazo ntitwigera tumenya umwanya umuntu amara mu purgatori. Ariko kandi inkuka y'imisa nogira nti ni neza rusangi isangiwe n'uyo muntu dusabira, ariko kandi isangiwe nabo bose mbere bakiri mu purgatori batarashobora gushika mu ijuru. Ego Bayikamire ndabandanya ndakwishura. Hari undi wa nyuma tugomba twakira ari ku murongo. Alo ndabahaye bwakeye. Ego muri bande mutwakuye muri he? Bonaventure ku Musaga. Bonaventure ijambo ni gwawe. Ego jewe ndabashimira buri kuganira kuganira neza cyane. Ego rero itaka nagira ndababaze. Ugomba ndende ndibaza umuntu atakora ibyo ari kwiyisi. Ariko bagakora itamisa yo kugira bamusarira.
ndiko ndiyumvira umenga naco vyohindura kubera ataba yarabikoreye. Icya kabiri naco ngira mbere mutera intege n'ikiye nuko mvuga yuko umuntu yakoreye ijuru azorironka, kuko nk'aha turiko turaba turi ku rugendo umuntu azohembe gute yakoze, ntawe uvuga yuko avuye mu mubiri yuko bizoca guhera uko hoye, kubera mbere biraboneka neza yuko umuntu akoreye ijuru azogenda hejuru, akoreye ijuru azogenda mu muriro. Ego urakoze ku cyumviro cawe. Ego mukama bandanya guhezagira. Mugabo nagomba kwishura mfatanya n'iki kibazo ca Noel agira ati misa yo gusabira abapfuye, nawe ukagira uti none utakoreye ijuru naho twomuhereza inkuka y'imisa. Rega igihe tumuherereza inkuka y'imisa n'ubundi ijya nkuka y'imisa tuyiseruye tudaciye urubanza, n'ubundi tubirekeye Imana. Inkuka y'imisa irimwe icubahiro bwa mbere c'Imana, siyo kugira ngo duhinduze Imana tuti raba ukubigira, nimba yaragenewe, nimba yarakoreye umuriro udahera acaja mu muriro. Mugabo inkuka y'imisa niyerekana ubwa mbere yuko icubahiro ari c'Imana, tuyirekeye ico cubahiro cayo cyuko ariyo ikiri urubanza, kuko niyo imenya imyanya ya nyuma y'ubuzima bw'umuntu. Kuko twe twamatwishiramo yuko umenga hajya umuntu yamaze gusinzira, umenga vyaheze, ukamenga na kaburungu kanyuma. Oya, Yesu jo yaratubwiye yuko nawe nyene urupfu rwiwe ukuva kuri nosi abigira nk'urugendo, avyita urugendo n'inzira afata. None rero inkuka y'imisa, kuko twebwe tutamenya kajya kayago kanyuma k'umutima w'umuntu n'Imana, tubandanya tukizigira kubw'uyo muntu wacu, Imana igaheza yo nyene ikaba ari ivyimenyera. Ariko iyo nkuka y'imisa twaherereje uwo muntu, nimba yagiye mu muriro udahera, inkuka y'imisa ntizoja kumukura mu muriro udahera. Oya, ariko naho tutaba tuzi aho yagiye, tuba tuzi neza yuko iyo nkuka y'imisa iraheza igakora ivyiza no kubandi batagiye mu rudahera bari mu purgatori, kuko ntidusabira umwe ngo tuyugaranire ku muntu umwe, tuyugururira bose, nubwo tuba twagerageje gushira imbere uyo bivuga yuko bajya bose. Rero tuba turiko turaseza ikabafasha, nkuko igaruka mbere igafasha n'abariko barayihereza. Inkuka y'imisa ni igisabisho gihebuje, gitangaje, kiminuje, kirengeye ibindi bisabisho vyose. N'ububasha nyene bwa Yesu Kristo yapfuye akazuka buheza bugakora ku bazima bariko barahereza iyo nkuka, no kubamaze kwitaba Imana niko kubamaze kugwa mu muriro udahera, aho nta gihinduka. Mugabo turazi neza yuko hariho abandi bagenda batatunganije neza vyose, nkuko hariho n'abandi mu kayago kabo kanyuma, mu mwanya umenywa n'Imana gusa, ashobora kuba hari ico yayaze n'Imana mu mutima wiwe, wewe utigeze ucana ikanda. Kubarabira inyuma kubiherera ngaha gusa n'amaso tubona, badashobora gucana ikanda. None rero ntituze turaciranira imanza, mbo umuntu akizigira akagira ati mukama wewe umenya amabanga anyegeje mu myanya ya nyuma y'umuntu, na wewe mu myanya ya nyuma y'ubuzima bwiwe, na wewe ni wewe Musa uraheza ugira imbabazi kuvyo atitunganijemo, tugaheza tukagira umutima w'ikigongwe nk'uw'Imana utazibirwa no kuva muri uyu mubiri gusa, ariko uwo mutima w'imbabazi. Imana umuntu apfuye ntikihinduka ngo ikike ikindi kintu kirya umutima umuntu apfa guserura agatima kukuyishaka no kuyakira, iba yahashitse. None rero tubakengurukire mwese, tutangure kuzirikana kuri ya mico itatu: abaja mu ijuru, aberanda, abashobora kuja mu muriro udahera, abaguye mu muriro udahera. Nawe nyene tuzovuga, kuko umuriro udahera urafise ico twigisha kugira ngo dukomere mu rukundo rw'Imana, ariko kandi n'abashobora kubandanya bacyorogwa bagiye badatunganije vyose, ariko bari mu ntumbero y'Imana, bari mu purgatori. Turabahaye isango rero nejo tuze tubandanirize hamwe. Umukama abahezagire, abakingira, barinde, abazigame mu nzira yiwe, abashikane kuco abategurira umwanya ku wundi, ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.